umuntu usaba akunterera cyane nasaba kandi apa y'abarundi wese kandi anasaba na nyiri cyubahiro kwera nterere kubera ko jewe yaranyensipiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma nkasanga birankomeranye kwera bifashemo kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana. Mbaye ndashima cyane, reka nshimire abarundi bose apare y'ama media n'abandi barundi baza kubakurikirana kuba igihe najya kwitoza nari nzi ko icyumviro cyanjye je nyene yaramaranga mutima yanje ariko nasanze maze kwitoza mwabyakiriye neza. Imana ibayizagire cyane kandi mwikomera amashi cyane. Hanyuma ndanashimire kandi na Seni kuba yaranyebeje kuba mu bitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura. Nkanashimira kandi na leta kuba yabitunganyije neza kugira ngo natwe ugwaruka natwe twizegwe muri mu byo kwitoza muri abashinga amateka. Sinogenda nkashimiye ama media ukuntu mwitwararitse igihe najya kwiyandikisha, ukuntu mwagerageje gushikiza ubutumwa abanyagihugu. Byarerekanye neza ko mwari mwabyishimiye cyane, mwari mwabikunze. Imana ibayizagire cyane. Byarari intege kuko hajya yo nshika kwiyandikisha hanyuma bose bakavuma nkaje ntangwa kwiyumvira nabigiriye mwiki. So ubu ndafise impamvu ituma numva neza kuba nabigiyemo hageze, kubera ko iyo mbonye n'amaso yanyu, iyo mbonye n'ukuntu mwaje muri benshi nuko mubishashaye. Ikindi nacyo cyatumye ndabahamagara nuko nzi yuko ama media biroroshe cyane gushikiza ubutumwa gushika aho nanjye ntari gushika. Muri icyo gihe nifuza cyane wako tugiye mu bihe by'amatora kandi ama media yacu akurikirwa n'ugwaruka cyane, kandi iyo hageze amatora kenshi ugwaruka nitwe bakunda kosha cyane, basanga twe tugiye kugwana, nitwe tugiye kuzana induru. Je ndifuza cyane yuko aya matora zo amatora ya mbere yazo atigeze abana ikibazo na kimwe n'ikinuma, kubera ko ndazi yuko mu mitima yacu abarundi ari bamwe batazi gutandukanya amahitamo n'ugwanko, kubera ko hari umuntu ahisemo gusa umugambwe umuntu amwanka kubera icyo. Kandi amahitamo n'ugwanko ni intambara tuzofa tutayihejeje, intambara tuzofa tudahejeje, kubera niyo impuzu we wambaye wahisemo mu zindi nyinshi bisigura yuko zazini wazanka. Kuko n'umuvyeyi wanje papa igihe yarondera mama suko abandi bigemeye abanka, none yarahisemo. Intambara y'amahitamo n'intambara tuzofa tutayihejeje. Muri icyo gihe dutahurane mu mahitamo. Kandi na mukombozi ndazi yuko urondeye inzira nyinshi zotuma utantora zirahari ntiwozibura, kandi urondeye inzira nyinshi, impamvu nyinshi zotuma untora zirahari. Hasa muri icyo gihe untora utantora si kibazo, ikibazo ni kumwohotera. Wewe nta kibazo, kubera ko ije icyo nizera mu buzima bwanje, nizera ko ibintu bibiri, yuko umuntu ntafise icyo ndamwongereza ko nkagira icyo ndamugabanyiriza ko. Ufise ifu udafise imboga, ntafise za mboga ubuze since nsesa yafu yawe. Munda kure uko nyene usigara uhangayika n'ikintu kimwe, simave ntuma ibibazo biba bibiri. Muri icyo gihe nari nifuje cyane ko nkangurira na leta hamwe na Seni, kubera ko nkatwe tuza muri ibi bintu tuza duteye ubwoba bakatubwira iti wewe peti hajya nta kizokurayo kubera ko Seni nuko. Ariko jewe kubera ko natomboye nkitwa izina Toma, ngira ngo niyo mpamvu nemeye icyo niboneye. Muri icyo gihe sinojisha Seni kuko ntarabona nzoba memukiye n'Imana, kubera ko kujije ikintu utarabona kubera ko bakubwiye. Ariko ubu kubera ko ndimwo petete nzovuga mu byo nabonye. Ariko gushika ubu ndashima cyane, kandi ndanashimiye na president wa Seni kuba iyo namwandikiye ndamubaza ikintu, kuko ndi mu underground muri star muziki, ariko muri ibindi mu underground. Muri icyo gihe iyo mbagije ikibazo aranyishyura mu kanya. Imana imwezagire cyane. Hanyuma
sinogenda ntashimiye abarundi mwese aho muva mukagera. Ndashima cyane abazoba bari mu ntara ya Bujumbura, Bubanza, Cibitoki na Bujumbura Rirare n'abari kure kuba benshi barampamagara none nini wacu mu Ruyigi tuzogutora. Ko byarerekanye yuko bari babishashaye. Hanyuma kubaga ngo tutwaye n'umwanya munini ikigira gikurikirana n'ishaka nkebuye abanyamigambwe cyane kubera ko barafise influence, kandi iyo influence uyikoresheje neza irazana ivyamwa vyiza mu gihugu, ariko kandi uyikoresheje nabi ironona ibintu mu gihugu. Muri ico gihe tugira influence itwara abantu mu nzira nziza, kubera influence ni nko kuba ukwega abantu mu nzira yawe kandi bakaza bakoroheye. Ariko muri ico gihe gerageza uw'inzira nziza kugira ngo Uburundi twifuza buzobandanye buriho, kuko iyo hageze amatora kenshi ibibazo birakunda kuza. Arige niyumvira ko hoba ari kubera ko histoire tubwira ko twavuye mu bikoko, kubera ibikoko kenshi iyo hageze gufungura biragwana cyane. Vuguti ariko sinibaza ko twavuye mu bikoko, kuko Bibiliya iratubwira neza yuko turi ishusho ry'Imana, kandi Imana si igikoko. Uko biri kose turabana b'abantu kandi turabana b'Imana. Abana b'Imana hari ibibaranga, mu bibaranga ingwano ntizirimwo, kuko nta kibazo na kimwe kidafise inyishu nziza. Mu bisanzwe hagiye abantu hagera igihe bakagwana kubera ikibazo kanaka, nuko baba bafashe ingingo bihutse canke ntibarindiriye canke batwaye ama emotion, kubera ko twe turabagabo twese. Nabona hariho abagabo, hariho abahungu. Ari igihe umubukuriye ngaha urakubita ikofi, ariko umubukuriye ku magara nta kofi kubita. Hari indi nzira ukoresha nziza kandi ukawica. Muri ico gihe hari inzira nziza ibihari. Nkanashimye kandi kuba ko shimiye na leta, nshimiye n'igipolisi n'igisoda kubona ko umutekano ari sawa, kubera ko nimbi byose tubona nuko aho bivira n'abantu babonana nkuko biragoye. Ico ni gushimira Imana, kandi nkanabibutsa ko Imana hari ico yoba yaratubwiye generation y'ubu. Hari ico Imana yoba yaratubwiye kubona impunzi za Kongo zihungira ngaha. Hari umuntu ahungira ahantu hari amahoro, ahantu mu buruhukiro, bisigura yuko Burundi bwacu n'uburuhukiro gushikana amahanga abona yuko niho hantu twogenda tukaryama tugasinzira neza kurusha iwacu. Ico ni ikintu gikomeye cyane, ari umwitwariko wacu twese kukigwanira kandi ugihagararira. Kandi muri ico gihe hariho n'amategeko leta yatanze kuvyekeye umuntu yaje ari umushasha kumwandikisha kugira iki ibyo bintu bikurikize, kubera ko umuntu naho aramahera yo gupanga petete atanga menshi, ariko ugerageze ube maso cyane. Si kibazo yo haba ikoretizi ahaba, kandi ntibamufunga ntibamukubita, kuko abarundi turakunda abashitsi cyane. Muri ico gihe tugerageze tubikurikize, kubera ko kandi ikindi nacyo ndanatumiye n'abakongomani bari ngaha, abanyamahanga bari ngaha, kubera ko umutekano w'Uburundi no mutekano wabo. Muri ico gihe nabo nyene urabaraba aho bari mu makambi bahari, aho bahuriye, aho bahura, bagerageza umwe wese acungera ubundi, kubera ko ibibazo bizotera Uburundi iwabo kuri bo bizobakomerana cyane. Kubera turazi n'inzira two kwinyegezamwo cyane, two kwiruka ko bo n'abashitsi, bisigura yuko bakwiye kuba maso cyane. Hanyuma nziza nambi nahuye nabyo muri ibi bintu, kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye ugwaruka benshi, byarabahimbaye cyane, n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane. Nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya, uyu muntu ko agiye reka turabe twazo tubwira ingaruka ziriyo nziza nambi, kugira ngo natwe bizotworohere 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi, kandi no munezero wanje. Muri ico gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho, iyo intambara iheze arakabeba bakunda kurekura kugira ngo barabe ko ari amabombe kajaga gasaduza cyavuga ati bani tuhaciye ahantu niho. So ndazi yuko ugwaruka benshi bamfashije bavuga ati nuko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo, ariko sinibaza ko ari ibibazo, kubera bijya bibazo si politike, ikibazo n'umuntu. Kubera ko politike ni intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracumita, ariko uyikoresheje gutonera igitoki gatonora. Sasa ikibazo si intambi, ikibazo ni wewe. So je nibaza yuko ifoko tuba responsable y'ibibazo byacu, tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo.
muri ico gihe mu ngaruka nkuru umuntu ahura nazo, ica mbere na mbere kwanza n'abarundi nyene bagenzanje nyene, abanyagihugu bagenzanje, kuko nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira ati none duhe, none ntuzi ko tuzogutora. Ugaca usanga ngo utampaye igihe sinzogutora, ugaca usanga ya ruswa tubona yuko yuko abarongozi hariho bamwe bamwe barya ruswa, tubona yuko ari mbi, kumbe natwe turayikunda. Turabona yuko turakeneye ruswa, bisigura yuko muri kazoza bizotugora cane, mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko mpaka ahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu ciza kimurimwo. Nkamubaza none uranyemera? ngo yego je ndakwemera cyane kandi je nzogutora, ariko je ncorera. So je nibaza ko ko bamenya ko ibintu ico babuze si micoro, kandi nta muntu azoguha amahera aruta yiwe. Uko biri kose azoguha make, rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje, kuko nta n'igice 10% azoguha aruta yiwe. So muri ico gihe tugerageze nibatume, kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe nja nsanga ko niyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari yumviye nkavuga none kubera abadepite tumaze kubatora batagaruka, kandi bakaca bagenda hiyo, abandi nomero zabo ntibaziduha. Kwibya none ko nyene icyubahiro mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite, none ikibazo kiri hehe? Sasa ari gihe usanga naje kubona, ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayishaza kubaha, naho ugaca usanga umushinga amateka muri miliyoni 3. Izo miliyoni 3 avuze ko buri gihe ngira nje kubona n'abantu ifoko ntegura umuriyoni ndabaha, none ku kwezi we azobaho gute? Murazi benshi n'abapangayi izi ukuntu ziba ziguma zizimba. Muri ico gihe nibaza ko turakwiye kwanza, ico ni kibazo ca mbere. Hari igihe mvuga none nzoja kubabwira imigambi kwe canke nzotangura ndabaha amahera aba ariyo ntangure kuvuga. So muri ico gihe ndabasavye kweri barabe, ahubwo je mbashaka mbonane nabo cyane kugira ngo ya inspiration vya vyumviro bama nk'umuririmbyi bandanye babimpa. Ikigira kabiri nacyo nk'intambamyi ni amategeko. Ariho igitigiri cy'abashobora bitoza, igitigiri bafatirako ibice 40%. Ni namba niniya cyane kuri jewe nkanje, kubera ko uri umu independent ugasanga nta mashami ufise ahantu hiyo ruguru ntaki, kandi we ntuzi cyane nk'umugambwe warariteguye kuva kera, andiko ugaca usanga umugambwe usabwa ibice 2%, ariko umugambwe usabwa ibice 2 kugira ngo umuntu umushinga amateka, ariko jewe nkasabwa ibice 40, bisiguranya abadepite b'abanyamigambwe 20 muri jewe umwe, kandi ndumwana muri ibi bintu. Nibaza ko ni itegeko kubera ko ari rya bose ni byiza, ariko tuzogerageze bishobotse nyene icyubahiro mukuru w'igihugu. Imana igwezagire cyane, kandi uri mu bantu banyispiye cyane kugira ngo nje mu bintu byo kwitoza, kubera narabona neza ko yegereza ugwaruka, ndabona neza ko ari ikibanza, ari nimero ukeneye ko umuntu aza kwikina. Muri ico gihe naje kubera icyo vuga ko nyene icyubahiro negezwa kujayo kugira ngo nkore hamwe nyene n'abarundi na nyene icyubahiro bavuga uti ye bagabo uyu musore wacu kumbe twaratevye kumumenya. Muri ico gihe nimba bishoboka kwera ico kintu bakigabanye, kubera nkanje icyo kwitoza nk'ugwaruka mu bindi bihugu baragena n'ibyo kuja amatora, uje kwiyamamaza nta n'ibyo tuba tuzi, kubera twebwe conseil tuba tuzi ko ari afishe. Sasa ibi kwiyamamaza ari ukuntu biba bitatworohera n'uburyo niki. Muri ico gihe kubera twabuze ukuntu batugena, je nifuza ko mwakuza ibibazo ndiko ndabona si by'uburyo by'iki mu bintu byo kwitoza, abandi ntibazobibone, hazobese nizodufashe mwakuza muri manda iza bagerageze hazobe hariho ikibanza cy'ugwaruka bagenwa, akagenwa userukira ugwaruka, userukira ibimuga. Urabona n'abantu bakwiye, kubera we nuvuga neza ibimuga utari ikimuga, kubera ikimuga kirazi n'amazina y'imiti kibuze, ariko we nshobora kumenya amazina y'imiti ubuze, kubera ntugwaye ubwo bumuga, naho nyene hakeneye userukizi abakenyezi uko. Kubera ko usanga ugiye mu ntambara
wari wakuwe ino muhira n'ivyumviro ariko ushitse hari usanze na vya vyumviro ntibishobora gushika kubera ata buryo. Kubera ko ifi irazi koga ariko si mw'ipave irakenera amazi, itabonye amazi womengo ntizi koga. Ushaka kuba ufise ivyumviro vyiza ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko ata n'ivyo ufise, ico naco ni ikibazo kininiya cane umuntu akunze guhura naco, kandi kikaca gituma hari n'abapoliticiens jewe ndiko ndababwira nk'abantu mutarashikayo petete mu myaka iza mwaza muzobone ibibazo muzoze mwavyiteguriye. Je sinaronse uwo mbaza, sinaronse uwo mbaza, ariko je nzobazwa kandi nditeguriye kubazwa. Nasanze aca haza abapoliticiens bakaza bakagutumako bakakubwira iti banagenda akeneye ko tubonana, urabona kandi iyo bumvise yuko ari umuntu afite experience umuprofessionnel muri ivyo bintu uramwegera, kandi yaguhamagaye ukaye waho ni reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba baduha impanuro. Ariko iyo ushitse arakwereka neza ko agufitiye impuhwe yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda, ariko yarya amajwi ubona baca bayakoresha nk'impamvu yuko yarya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweri. Sasa ndakwereke, gerageza tuvugane, ndaguha ubu nimba ari uburyo bukenewe, jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza ko n'amahera azokugora. Je nogwa ni 200,000 200,300, ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje. Muri ico gihe ukunda amahera ariyo yagutwayeyo yoba ari n'inzira, ari amahera yagutwayeyo ushobona yuko, kandi twebwe twaciye mu muziki benshi badufata nk'abantu dukunda amahera cyane, abantu dukunda kuryoherwa. Ndamweretse aya mahera nazo yareka, kandi ikindi naco agakwereka yuko ari umugambwe bazoshobora ukuntu muri ivyo bice bibiri nawe woronka ibice 10% muri 5 umugambwe bazoca bagushiramwo urabe yuko woronka. Ariko tuno majambo bakoresha, uyo wa mbere akabagiye akoresha ca kibazo ca 40% akaca ashaka kugikoresha nk'inzira yo gushaka kugura umuntu. Muri ico gihe uko leta izodufasha cyane ikavyorosha, nuko natwe mu mwaka abandi bazoza batazohura n'ivyo bigeragezo. Hanyuma ikindi naco umuntu ahura naco ni icy'uburyo. Umuntu arakwereka neza yuko kwiyamamaza bigoye, kandi kuri wewe biranagoye cyane. Muri ico gihe je nzoguhaya naya, ariko nawe akaguha condition, akavuga ko je nzoguha vision yanje, ubu niyo uzohagararako, niyo uzoza uravuga. Muri ico gihe hari ibintu iyo ubuze iyo babona yuko uri mu independence nkati tugitangura, hari ibibazo duhura navyo cyane, ariko ivyo vyose si ibibazo cyane kuko inyishu Imana yarayiduhaye. Kuba yaturungitse muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza. Icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko mufata ku mugongo nkuko babinyeretse, mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo, kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndayakeneye. Ariko kenshi isengesho riratangura kandi isengesho rigahereza. Gutangura ni gute? Twese tugiye gusabira umuntu ineza, ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu ca gatatu kiza ubwa nyuma, kubera umuntu aba yarahezagiwe, Imana yaramuhezagiye kuva kivuka. Ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo, umuntu ashonje akeneye ibiryo, udafise ibyo biryo umuha uwo musengera, kubera ko avyananiranye mu zindi nzira. Ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo, bimuhe, hanyuma isengesho urikomerezeko. Hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza, igihe nakwishurana nabi, kandi akeneye kujya mu ijuru. Kubera ko hari ikintu ca mbere dukwiye guherako kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka. Muri ico gihe je nasaba cyane yuko mumfashe kuvyekeye uburyo. Birakeneye amabafre, birakeneye imodoka yo kuzunguruka hose, birakeneye ibintu by'amabaje, birakeneye imipira yo kwambara. Ko navuganye na president wa Seni arambwira yuko nemerewe guterereza
ko n'abanyamigambwe baratereza, uca wumva yuko nimba abakuru bacu baterereza je nivyo ntera isoni kubasaba, mu gihe n'abakuru basaba je mbaye nde hoho hari ivyo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontra mwa muzifise maze ayo dukorera ya murazi n'uco umuziki waduhaye no twawukoreye cyane umuziki ya muziki warampaye sinari kuba ndiko ndabasaba nkuko bikwiye, ariko kubona baryoheye ndazi yuko harageze ko munyishura kweri, kandi si kunyishura tu ahubwo mwamuko murishura kubera ko maze kuba umushinga amateka nzoba umuntu azoba ari je ari kujambo azoba ari mwebwe, bisigura yuko ni mwebwe nyene muzoba muriko muritangira. Nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzocamwo kugira ngo mushobore kumufasha gucisha ubwo ico umuntu aronse. Nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga, ariko kandi ndababwira na biro, naruguriye biro kugira ngo ari n'ubundi avuga ko no ibintu byose samahera, ariko samahera gusa yo n'ivyumviro vyotuma udakoresha n'amahera menshi, ugasanga ukubona ko amahera akenewe cyane, ariko ari umuntu yokuzana icyumviro gisimplifia ya mahera akaba make. Ya biro ikaba iri ngaho akate NSS Rohero aya mbere Avenue Susedinira inomero 25, muzoza ngaho benshi bahita kuri BAA abandi bakita kuri Black FM Media. Niyo biro iri, ufite icyumviro ndamuhaye ikaze azoze tugisangire mu mwanya wari wo wese, azoze. Hanyuma kandi jeke uburyo ndafise konte ngira ndabahe, hanyuma akaba ariho konte ya mbere ni kwanza Lumikash, niyo yoroshe. Konti ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu, hanyuma 60 hanyuma gatanu, mu Gifaransa 66 000 605. Iyo ni Lumikash. Ecocash nayo ikaba ari 79 82 99 95. Subiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95. Nyuma akaba hariho konte yari akaba ariyo Kopeke. Muri Kopeke tukaba ni Kopeke yo mu Bwiza. Nbambwiye yuko ucuvugana Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo vyorohe. Nuko konti ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 83, hanyuma akaba ariho akarongo hagati, hanyuma ubusa 6 4 2 6 8 6. Subiremwo wa Kopeke Bwiza ubusa 8 3 akarongo ubusa 6 4 2 8 6. Mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286. Aho amazina ni Nzeyimana Toma, niyo mazina yanje kujye nyine. Hanyuma akaba ariyo Bankobu, iyo inoti akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1, hanyuma tire 9 6. Mu Gifaransa ni 1 Bankobu inoti 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tire 9 6. Amazina ni Nzeyimana Toma nyene. Hanyuma hakaba hariyo Bankobu konte ya $, konte ya $, ikaba ari 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 1, hanyuma karongo 1 5. Mu Gifaransa subiye mu Gifaransa konte ya $, 1 4 1 2 9 3 2 0
tire 15. Hanyuma akaba ariyo na konte y'amayero. Hanyuma akaba ariho mu Kirundi ni konte y'amayero mva mahanga nyaburayi. Ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 akarongo 8 5. Mu Gifaransa ni konte ya nero 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 tire 8 5. Ikaba ari y'amayero. Hanyuma nkaba nsaba yuko umuntu usaba akunterera mbere nasaba kandi apa y'abarundi wese handi nasaba na nyiri cyubahiro kwera nterere, kubera ko jewe yaranyensipiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma nkasanga birankomeranye kwera bimfashemo kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana, ndazi ko akunda ugwaruka kandi anadushigikira muri ico gihe. Ndabimusavye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi mu bisanzwe bigendimwo. Ni nka kurya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe, nanje ibindimwo nakahise k'umuvyeyi wacu na n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza. Hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje muri benshi kandi Imana ibahezagire cyane. Tete moderateur aduha ibikurikira, murakoze cyane.